Kwigenekerezo rya mbere rusamu no mwaka nkuko vyama bigenda uko umwaka utashe kw'isi nzima harahimbajwe umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi mu ntara y'Amakamba. Ibirori vyo guhimbaza uwo munsi mukuru vyari vyatewe iteka nyakubahwa Reverend Kuriyo arongoye inama nkenguzamateka akaba n'imvukira y'iyo ntara. Ivyo birori bikaba vyari vyitabwe kandi n'abategetsi batandukanye harimo n'abashingamateka n'umukenguzamateka batowe mu ntara y'Amakamba, umushikiranganje wo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru Frederic Nahimana, umushikiranganje w'indero, inyigisho z'ubuhinga n'imyuga umupfasoni Janvier Ndirahisha, buramatari w'intara y'Amakamba Gadi Niyukuri, abajeje intwaro, imvukira n'abenegihugu bo muri iyo ntara. Ivyo birori bikaba vyaranzwe n'idefile ndende igizwe n'abakozi ba leta, abikorera ivyabo, abanyamyuga, amashirahamwe atandukanye, abanyeshure, abagendesha amakinga n'amapikipiki. Bakaba bari bambaye imyambaro ibaranga bagenda bigina uwo munsi mukuru mu kanyamuneza ntangere. Ivyo birori vyaranzwe kandi n'imvyino n'indirimbo nyinshi zihayagiza uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Mw'ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka ku izina rya leta y'u Burundi, yaragarutse ku vyari vyaraye bishikirijwe n'umukuru w'igihugu. Bimwe mu vyo yavuze harimo ibijanye n'uko ivyarangwe na nyiricubahiro Pierre Nkurunziza mu myaka 15 irangiye ari ku butegetsi bishimishije. Yavuze cane cane ibijanye n'inyubakwa nyinshi zubatswe nk'ibiro bishasha vy'umukuru w'igihugu, kuronsa imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi ku mutumba kugira ngo zisahirize mu iterambere ry'abenegihugu, ugutunganya amatora y'umwaka w'2015, ayibwirizwa nshingiro yo mu mwaka w'2018 n'ay'uno mwaka atakuzerinze. Murazi ko kuva Burundi buhabuje intayo kwikukira bubaye ubwa mbere hahera imyaka 15 Uburundi buri mu mahoro n'umutekano kandi burongowe n'abenegihugu bitoreye. Uyu munsi mukuru ushitse kandi twinjiye mu gihe c'amatora, igihe cyo kwirimbura tukaraba ko ibyo twasezeraniye abenegihugu mu myaka 5 iheze twabiranguye, mbere tugatereza amaso inyuma tukaraba icyo twamaze muri iyi myaka 15 iheze. Ibyo twaranguye mu myaka 15 iheze ni byinshi cyane, tubikesha Imana, ariko tubishimira abantu bose twakoranye muri iyi myaka, baba bari mu nzego zitandukanye, abenegihugu twasangiye ibikorwa, tutibagiye n'abakunzi b'u Burundi hirya no hino ku isi batubereye kirumara. Ingingo twafashe yo kwigisha abana mu mashuri mato mato ku buntu no korohereza abakenyezi n'abana bari munsi y'imyaka 5 ngo bavugwe ku buntu zararimuruye imiryango myinshi. Ibyabaye mu mwaka w'2015 byaduteje iyindi ntambwe mu kwiyumvira no mu gukora. Abarundi sinzi barakize uruhumyi, barahabona, baraca ubwenge, ivyiyumviro by'abana bariya biriserura, impano z'abana b'u Burundi ziragaragara. Uburundi buva mu muzimagiza bwari bumazemwo imyaka irenga 100 bwinjira mu muco. Naho amakungu yaradutangariye mu mwaka w'2012 aho twahimbaza isabukuru y'imyaka 50 duhabuje intayo yo kwikukira, ivyo twaranguye muri imyaka 5 iheze biza ari agaheta. Irabire namwe tumaze kuzirikana ko tutaremwe gufasha, ariko ko twaremwe gufashanya. Twarakoze birashimwa, abaduteye akagere n'abaduhariye ivomo baratamarika. Umwimbu urongerekana bidasanzwe mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu. Ikigo obere gifashanije n'abajeje intwaro n'abajeje umutekano carongereje umwimbu uko umwaka utashe, bituma leta yibako ku bice hafi 90% twahora kuri 45. Hari abari biteze ko batadufashije
tutazohemba abakozi, ariko siko byagenze, kuko turetse ko twabandanije duhemba, twaranabongeye agahimbazamusyi muri wa mugambi wo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara. Abagwizatunga b'Abarundi barashinze amahinguriro n'amashirahamwe y'ubudandaji yasahije cyane ubutunzi bw'igihugu. Twabandanije twubaka amashure, amavuriro, ibitaro, uburaro bw'ingenzi, ibibuga bya kijambere, ibiro by'indongozi n'ibindi byinshi. Ingoro y'umukuru w'igihugu twitiriye uwo dukesha Uburundi ntare rushatsi, Abarundi n'abakungu barayikugura. Twarashinze amakoperative ku mitumba yose y'Uburundi, tugira ko turagurana umutumba wose umutahe w'imiliyoni 10. Twaritunganirije umugambi w'igihugu ukomoka k'imigambi yose y'iterambere guhera 2018 kugeza 2027. Amatora yo 2015, ibwirizwa shingiro ryo 2018 n'amatora yo 2020 twamaze kwinjiramo yose yatunganijwe hakoreshejwe uburyo bw'Abarundi ubwabo. Kwitunganiriza amatora inshuro zitatu tutarindiriye akimuhana ni intambwe idasanzwe mu gusubiza iteka Uburundi. Ni kandi ikimenyetso kigaragaza ko dushoboye. Ibyo biratanga icyizere ko n'iyindi migambi yahora ikorwa duteze amashi tuzoyirangura n'uburyo bwacu. Turashimiye kandi turakeje aho bose baterera kugira igihugu cyacu kigire iteka n'iterambere. Muri make, Abarundi twaramenye, twongera turatahura iyo tuva n'iyo tuja, kuko icyari kitwungamitse kwari ukutamenya ko dushoboye, kwari kandi ukwambara ikirezi ntitumenye ko cera. Mu mpanuro yashikirije, yahamagariye abakozi gukurikiza amategeko agenga akazi no kugakunda, kuziganiriza kazoza, gutunganya ibiganiro bihuza abakozi n'abakoresha, ko urwaruka rwokura amaboko mu mpuzu rugasaba ingurane mu banki yarwo n'ibindi. Icivugo cy'uku kwezi kwa Rusama kivuga ngo kwitabe amatora tudasize inyuma ibikorwa by'iterambere ry'igihugu n'ingingo zacu. Amatora n'inzira irashe yo gutsimbataza demokrasi n'amahoro mu gihugu. Yamara rero Abarundi bamye batungwa n'umwimbu ukomoka mu bikorwa. Ntimusamazwe n'amatora rero ngo mudebukigwe, guma ku kivi. Turizeye ko ubushomeri bugiye kugabanuka cyane tubifashijwemo n'ibanki y'urwaruka twaraye twuguruye, tutibagiye ibanki y'abarimyi n'aborozi hamwe n'ibanki y'abakenyezi zigiye gutangura ibikorwa mu mezi 2 ari imbere. Ntihagire n'umwe azosubira kubura ingurane afise imigambi n'umwete wo gukora. Turasabye abanyamitahe ngo bagwize amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana, amabanki nayo agabanya inyungu asaba ku ngurane, areke kubabegera ku bwabo no kuzibira iyo biva. Ikindi gihambaye cyakozwe ni ugusubiramo igitabo cy'amategeko agenga abakozi n'akazi kugira ngo ajyane n'ibihe tugezemwo aha iwacu no mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko. Mu ntumbero yo kohereza abakozi n'imiryango yabo, turategekanya kunagura ishirahamwe rijejwe kuvuza abakozi ba leta. Turazirikana neza ko ikigega cy'amasaka gikomoka mu kigega cy'amagara. Mu kurindira iryo nagurwa, turasabye dushimitse abajejwe iryo shirahamwe gukora ibishoboka byose kugira abanywanyi baryo baronke imiti ikwiye badatamye. Nk'uko tudahengeshanya kubikora, twashaka gufata akanya ngo dutange impanuro. Ubwa mbere, tumenye ko gukora neza akazi
kujana no gukurikiza amategeko y'akazi. Amasendika y'abakozi n'abakoresha nibafashe rero kumenyekanisha amategeko y'akazi mu bakozi bose. Bwa kabiri, gukunda akazi bijana no kumenya icyo twese dukura mu kazi kidufasha mu buzima bwacu mu gihe tugikora no mu gihe tuzoba tumaze gukukuruka, n'akarengo agakoni k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure y'imungu. Ubwa gatatu, abakoresha nibahimiriza abakozi babo gutekaniriza kazoza mu mashirahamwe ya leta ONPR na INSS no mu mashirahamwe y'abigenga kugira baze baronke kibafasha cisununuye bamaze gukukuruka. Dusabye rero abakoresha gutunganya ibiganiro by'akazi, abakozi bamenye ibiteza imbere akazi, ivyotuma bagira kazoza keza. Ubwa kane, kumenya no kuzirikana ko agateka ko kwitwa umukozi, icyubahiro, iterambere n'akanyamuneza dufise mu miryango bikomoka ku kazi turangura n'ingene tukarangura. Tuvavanure rero n'ingeso mbi yo kuvuga ngo akazi k'ibwami kica uwicaye. Tumenye ko urima bike ukimburira mu gipfusi. Bwa gatanu, nk'abakozi nitwifatanye n'abandi bene gihugu mu bikorwa byo guteza imbere amakoperative ari ku mutumba n'amakartier yose yo mu gihugu, tubabera urumuri mu iterambere. Bwa gatandatu, twirinde gusesagura amatungo y'igihugu kuko ubusuma n'ibiturire bitukisha ubwa mbere umukozi yabikoze imbere yo dukisha igisata c'akazi akoramwo no guhombesha igihugu cose. Ubwindwi, tumenye ko ubunebwe ari bwonkwezi y'amarere. Umunebwe atera amapfa umuryango, ikibano n'igihugu. Umunani, ugwaruka rukura amaboko mu mpuzu, rusabe impanuro abarukurira, rusabe ingurane mw'ibanki yago, rukore kuko mpa akabando nandare arutampa akate ndambara. Dusabye ugwaruka gukorera imigambi hamwe kuko abadasezeranye ntibajana, kandi ngo ugutanze gukaraba agutanga no kubega. Ubw'icenda, kugendera akaranga n'imico myiza byamye biranga Uburundi n'abarundi harimo gukunda ibikorwa. Ubw'icumi, dusabye abiyamamaza muri aya matora kubigira mu mahoro n'umutekano, ntibajuragize abene gihugu bazeye ko amajwi, bahiganishe imigambi, bareke abene gihugu bace urubanza. Uwuzorushwa azoshiraho intahe ishize, hanyuma uzotsinda nawe atsindire bose, n'akarengo aho Imana itakugeneye ntuhashinga intahe, uhashinga ijisho. Ubw'icumi na rimwe, mu gihe imvura imaze iminsi igwa ari nyinshi ikonona ibitari bike, mukomeze wa mutima wo gufashanya no gutabarana kuko buca bugacana ayandi, kandi kiza ntikizira umwe. Nyakubahwa Reverend Kuriyo yabonyeho n'akaryo ko guhamagarira abanyamakamba kurangiza vuba ibikorwa byo kubaka ibiro bishasha by'intara y'Amakamba, kubandanya guterera mu bikorwa by'iterambere, nuko abakozi n'abakoresha bobandanya bakora neza kugira ngo urwaruka ruronke indero nziza. Mu ntara y'Amakamba dushimiye ko twaranguye, muga dusaba yuko nkuko babiririmba atawuja inzoka ngo ananirwe n'umurizo. Ibiro by'intara y'Amakamba twatanguye mu 2016 mu kwezi kwa kabiri, tuzobirangize vuba. Tukifuza yuko imbere yuko nyiricubahiro mukuru w'igihugu cacu arangiza ikiringo mu kwezi k'umunani, yoba yaje kudutera iteka akayidushikiriza. Umwe wese rero uwufise mu gasaku gahato araza arakubitira hajya arabe ico yofasha. Dushime kandi n'ibindi bikorwa byinshi biriko birarangurwa, tubemerera yuko
n'inyuma y'amatora cyo dutangwa gukora ibindi bikorwa byinshi by'iterambere. Imigambi myinshi rero izorangurwa kuva mu kwezi kw'icenda duhejeje amatora tuja kukiva. Mu kwezi kwa gatandatu duhejeje amatora tuzoronka umwanya wo kwicara nk'abanyamakamba turaba imigambi nyamukuru twoshira imbere kugira intara yacu ihinduke, intara yacu itere imbere, intara yacu urwaruka rwabo ruronka akazi, kuko byose turafise umwanya wo kuvyiyumvira, kuko nk'uko yabivuze nyir'icubahiro mukuru w'igihugu turashoboye. Ico rero ko tumaze kubimenya nk'umutahe dufise, twagomba dushimire abakoresha n'abakozi, dusaba abantu bose kuba bakoresha kugira ngo urwaruka rwacu ruronke akazi. Abahejeje ni benshi, turasabye rero yuko abantu bose bo bakoresha, umwe wese kugeza urwego ashoboye abo mukoresha, hanyuma abana bacu baronke akazi.